ndamubwira muze uciye ngo meriwe nabi wewe ngo umutekano wanje nukwiye wewe musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe ugo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ukuri ni ngombwa kwisi kuzomenyekana. Nzokubona sinzokubona mugabo je suis fier que je fis nous est parmi abagerageje gushira le petit doigt hejuru ati nyabuna ahanga muratumaze. Et puis il faut vanter sa victoire. Hariho amadefi iki gihugu kirimwe muri iki gihe. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya YouTube ya ICTV turigenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2026. Mwese ndabipfurije kugira umwaka mwiza, umwaka mushasha dutanguye uzubabere umwaka w'ivyishimo, umwaka wo kunezererwa n'imiryango yanyu. Imana izibarinde kandi mubandanye no kudukurikira kugira tumenye ibiba bivugwa irya no hino. Marano makuru kano kanya tugira tubashikirize araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Intambara irakomeye hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Agasuzuguro kadasanzwe ka Reveriyano Ndikuriyo ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ijambo rikomeye ry'agatangaza Reveriyano Ndikuriyo yashikirije. Ijambo Perezida Ndayishimiye nawe yashikirije ryo gusozera umwaka abarundi benshi bararikengereye kwa mengo nta n'ikintu yavuze nta warigarutse ko ivyo yavuze byose abarundi bati nta nyishu y'ibibazo abarundi bafise irimwo. Reveriyano Ndikuriyo nawe yaje avyunyura ashikiriza ijambo rikomeye cyane rimwo amajambo menshi, ariko we yanavuze cyane ku vy'igihugu. Binumvikana ko Reveriyano Ndikuriyo yagomvye kwereka abarundi ko umukuru w'igihugu atawo hari kivyo gusubiza canke kwishura ku bibazo vy'igihugu atavyashoboye. Ati rekanze jewe ngira ico mvuga kubera ko ivyo mukuru w'igihugu yavuze nta na kimwe kirimwo abarundi bakeneye kumva muri kino gihe. Reveriyano Ndikuriyo akaba yanavuze icamukuye mu nama nkenguza amateka uko ari kwitegurira kuba umukuru w'igihugu mu misiza, ndetse n'ibindi bikomeye cyane muza kumva muri yano makuru mu buryo bw'idonido. Turaza kugenda tureba bashikiriza mu buryo bw'idonido. Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwipanga neza cyane, ariko Perezida Ndayishimiye nawe ari mu bwoba bwinshi. Hari amakuru avuga ko ihangana rya Reveriyano Ndikuriyo rishobora kuza gutuma mu Burundi bararirwa kubera ko vyamaze kuboneka ko abo bategetsi bompi batariko barumvikana, kandi ko Perezida Ndayishimiye ashikiriza ijambo Reveriyano Ndikuriyo nawe akaza arivuguruza akavuga ivyiwe. Wamenga umukuru w'igihugu we ntacavuze, wamenga umukuru w'igihugu we ijambo ryiwe nta kirimwo, kandi bikumvikana ko agenda nyunyurana no mukuru w'igihugu. Ivyo Perezida Ndayishimiye yavuze Ndikuriyo nawe akaza arabivuguruza. Ibi vyose vyerekana ko ibintu bitifashe neza. Ikindi kandi tuza kugaruka ko no kunyinyurana kudasanzwe hagati y'ivyo bihangange cancane kucerekeye FOMI. Murazi ko umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuze ko ariko aratega ubwoba. Uyo Reveriyano Ndikuriyo nawe yamugarutse ko avuga ati uwo muntu agomba tumuhe abapolisi bavuye mu ijuru. Mbese ivyo yavuze nta shingiro bifise. Avuga ko nta uri karamutera ubwoba mu gihe benshi bari barindiriye ko uyo Ndikumana aza gushigikirwa n'abategetsi kuko yadomye urutoke ku bitagenda neza mu ntwaro. Murazi ko uwo Ndikumana ni umushikiranganje w'ikigega ca leta yavuze ubusuma buri ko burabera mu butegetsi, ndetse anatanga n'uburorero bwinshi cyane. Mbere yaranatabaza avuga ko ariko aratega ubwoba. Benshi bari barindiriye ko hagira uza kumuvugira canke kuza kumushigikira, ariko urabona ko nawe ahubwo ibintu bishobora kuza kumuherana nabi. Ako gasuzuguro kadasanzwe ka Reveriyano Ndikuriyo kuri Ndikumana, ako gasuzuguro kadasanzwe kandi kuriyo ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo byose ndetse n'ibindi bitandukanye turaza kubibashikiriza mu buryo bw'idonido, tuze kubabwira icuka kibikira hagati y'ivyo bihangange. Ndakwibutse ko kandi Reveriyano Ndikuriyo ari umwe asigaranye ivyitwa ko byari vya Petero Nkurunziza
mwibuke ko iryo hinguriro Fomira ririko rirateza ibibazo bikomeye cyane rishobora no gucisha umutwe umushikiranganje w'ikigega ca leta. Iryo hinguriro rirafiswemwo imigabane itari mike, iyo mitahe imwe akaba ari ya General Lengiyome Bunyoni, iyindi akaba ari y'umuryango wa Petero Nkurunziza. Uyo rero Ndikuriyo nawe akaba bifisemwo ukuboko. Ivyo rero bikaba bitandukanye cyane n'ivyo Perezida Ndayishimiye yipfuza, kuko Neva we agomba gushiraho irindi hinguriro ryiwe ry'ifumbire. Iryo hinguriro rikaba riza risa n'irije kugwanya irya Petero Nkurunziza na Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Babunyoni, kubera ko iryo hinguriro ngo ririba amafaranga atari make y'igihugu. Ivyo rero vyose urumva ko ari bibandanya gucishamwo ivyo bihangange, gucanishamwo ivyo bihangange, umwe wese akurura yishira, ari naho nyene havuko guhangana ndetse n'agasuzuguro kadasanzwe. Izo ni impfunyapfunyo, ivyo vyose, izo ngingo zose nkuko nzikubwiye turaza kugenda turazica irya nino. Ariko ikibazo twibaza, ibi bintu uku kunyinyurana muri CNDD-FDD kuzoherera hehe? Harafunzwe Bunyoni, tuti wari uteze ikibazo muri CNDD-FDD aragiye, Neva mukuyemwo. Abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD barimo nka ba Desire Uwamahoro ndetse n'abandi bavuga ko ari cyo kibazo barakuwemwo. Uno munsi turavuga tuti ibintu bigiye kugenda neza nkuko Neva yavuze ko ari bo bishi igihugu. Ariko mu nyuma tuza twumva Perezida Ndayishimiye avuga ko hari uwundi mugwi umubangamiye wishi igihugu. Uwo mugwi avuga ntatomora ni bande, ese kuki badafatwa ngo bakubitwe intaye mu gahanga canke babazwe ukuntu bariko barica igihugu, kuko igihugu si ca Ndayishimiye, igihugu si ca Ndikuriyo, igihugu si ca Ndakugarika, igihugu si cundi muntu uwo ari we wese yita igihangange mu Burundi, igihugu ni c'abarundi. Gutyo rero umuntu wese ashobora kuvuga ko ariko arica igihugu ategerezwa kubibazwa, kandi ivyo bintu bikamenyekana. Kuki Perezida Ndayishimiye avuga ko hari abamubangamiye ariko ntashobore kubatomora? Vyara rero bibonetse ko hari abamubangamiye vy'ukuri ndetse badahengeshanya no kubishira ku mugaragaro. Perezida Ndayishimiye aha ijambo abarundi umwaka utanguye. Secretary General wa CNDD-FDD Ndikuriyo nawe akaba avuga umunsi inyuma, vyerekana ko ico Neva aba yavuze atakiba kirimwo, ahubwo Secretary General nawe akavuga ati jewe ndaje gusigura ibintu neza, kuko uwo ntitumwizera, uwivyo avuga ntawo bijako ngo abigendere ko je ndaza kuha ijambo abarundi. Kandi koko ni navyo wumvirije neza ijambo rya Ndikuriyo kumva ni rya Neva, umva ko ari ibintu bitandukanye cane. Neva aravuga amajambo ataco azana nk'inyishu ku bibazo by'abarundi, ntashobora kuvuga ijambo atomore neza avuge bizogenda gute. Ariko Ndikuriyo nahashiramwe akagaye kenshi cane, byumvikana ko hari ivyo aba yashize ku murongo, kandi yumvikanisha ko koko ari igihangange kandi ko afise inyishu ku bibazo abarundi benshi baba bafise. Ndikuriyo yagarutse ku catumye abasirikare bava muri Kongo, mbere we akavuga ko atani ivyazi, akavuga ko abakuwe muri Kongo ngari abagira bakoreshwe, bari bagiye gukoreshwa nande, ese vyo babihuriye he n'ivyavuzwe vya kudeta? Muri ano makuru vyose muraza kubikurikira. Ndabaramukije rero mwese, nongera no kubaha kaze muri ano makuru. Ngira dutangure mu buryo bw'idonido. Ano makuru yacu turaza tuyumviriza inyuma ya kano karuhuko. Vuga hari umukuru yigeze kuvuga ngo arabangamiwe hari muri kahise, hanyuma araza nari komiseri mukuru ajeje k'umugambwe. Urumva ujeje k'umugambwe ujejwe n'umutekano w'umugambwe umyabanga, arambwira yari umukuru, arambwira ngo mbega ngo mimi ngo kabisa ngo na matatizo ngira mzee ugiye ngo meriwe nabi wewe ngo umutekano wanje nukwiye wewe ufise abaparakomande ufise abasoda umutekano wanje nukwiye ngo leka ngo jenda zitakwiye namaze none kufise abasoda nimba umutekano ndakwiye umunyego nabategera numwe nawe amerewe gute? Rero ibi by'umutekano sinzi ndacumva nzokibaza, sinzi ko byavuzwe nuko bitavuzwe. Rero ingorane nuko navuye kuri bwabo yamarizo sosio yiwanyu ajya yose sinjamo. Je navuze ni nk'umunyamanga mukuru sinzojayo kubera dufise duhere ku mutumba, dufise abantu batandatu ku mutumba umugambi, dufise abandi sinibuka igitegiri bajejwe komite turero Burundi bose n'abagumya banga biwanyu, dufise mwizone batandatu
mikomine dufise ndwi mu ntara turafise abandi bantu ijana ku mutumba badufasha gushikana ubutumwa ku mutumba wose abo bose n'abampa amakuru nicyo gituma ntajya kuri bya bindi ngo WhatsApp groupe ugasanga umuntu uze nka Renova akavuga ngo niwe administrateur wa groupe agaca ntwara nanjye akaca ndamutwara tugatwarana bivanye n'icyo dukeneye ibyo byose nabihebye mugabo tuzobaza mugaconze coco muri iki gihugu cy'u Burundi kuri uyu munsi w'igeno rya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 nta muri n'umwe ageramiwe muri iki gihugu cyane rushatse ndayishimiye nta numwe ageramiwe. Iki gihugu cy'ibirometero kwadrati 27,834 imiliyoni 13 z'abene gihugu nta numwe ageramiwe kuri uyu munsi wa kabiri nta numwe. Nicyo gituma iki nzogikurikirana mbaze neza agomba tumwe abapolisi bageramiwe mugamwe ngarafise none je ndasindatahura je uko meze rero ndabaza none nimba uvuze uti ndageramiwe ufise abapolisi ugomba haza bo mwijuru ugomba bahaza bamaje reka ndazokibaza sino cishura rwose n'amajambo umukuru w'ubugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yashikirije mu gukekeza umushikiranganje Alain Ndikumana igihe yari muri sentare General Bunyoni yabajejwe icatumye ahungira ku mukuru w'umutumba kandi yari afise abajejwe kumucungira umutekano yishiye ko yibutse ingene General Adolphe Nshimirimana na General Atanazi Kararuza bagandaguwe kandi bari bafise ababacungera nk'abo Ndikuriyo ari karavuga nyene ko ari abapolisi abo rero Ndikuriyo avuga ahubwo nibo bashobora gukoreshwa mu kumwica ndetse no kumwambura ubuzima. Hano Ndikuriyo rero ariko aritwengera ngo ntiyumva ingene Alain Ndikumana yovuga ko umutekano wiwe ubangamiwe kandi afise abapolisi bamucunga ngo none akeneye abavuye mu ijuru. Yahereye gutwenga hundi munyacubahiro vyashikiye uyari mu muhuza w'abarundi Mohamed Rukara nawe yaratangaje ko abangamiwe muri 2013 ico gihe yavuze ngo bishitse agapfa ntibaze bamuhambe hadakozwe ibipimo ku kimwishe ibizwi nka autopsy. Nivyo rero abamucungera yarafise ariko sibo bari gucunga uburozi yohabwa. Ndikuriyo rero yiyobagije ko umwaka uheze nawe yahatswe kandi afise abamucungera yarapfuye gose kandi abari bagiye kumwica nawe yarafise abamucungera batari bakeya none ko ariko ariyobagiza vuba n'ingoga ivyamushikiyewe ko yarafise amucungera ko yarahasize ubuzima yoba yamaze kwibagira urupfu rwa Perezida Nkurunziza ruvugwa ko vyinshi ko yarafise abamucungera igihugu cose ari we gihanze amaso catumye batamwivugana ariko nanone ugira n'abamucunga yabuze na kamaramaza kubona umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta amenyesha ko umutekano w'ubangamiwe n'abakeneye kwiba leta hanyuma akishugwa inyishu zo kumukekeza gusa. Ariko ibi vyose birafise imvo zituma bibaho muri CNDD-FDD ikintu cyose kiba gifise impamvu. Tubanze tugaruke ku gakengere ndetse n'agasuzuguro ka Reveriyano Ndikuriyo cancane ku majambo yashikirije nyuma y'iryashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Ikintu gihambaye cane Reveriyano Ndikuriyo yarayashoboye no kwibagiza ijambo ry'umukuru w'igihugu riheza umwaka. Wari umunsi abatari bake bari kugaruka ku ijambo rya Reveriyano Ndikuriyo ndetse aho benshi bari barindiriye ko abantu baza kugaruka ku ijambo ry'umukuru w'igihugu yashikirije ryo gusozera umwaka ariko iryo jambo wamengo nta nicabaye nta n'uwarivuze ko n'ibinyamakuru vyegereye leta ntivyigeze bivuga kuri iryo jambo. Ubu rero nta ucibuka ko Perezida Ndayishimiye yanashikirije ijambo. Ikibazo gihambaye ibibazo bihambaye tukaba tubisanga kwa Ndikuriyo kurusha kwa Perezida Ndayishimiye. Ikindi kandi yarayakoze ni ugushira umukuru w'igihugu na leta aho bibananira gufata ingingo kuri fomi kandi bikaba bigoye kumenya ko n'ibindi bisata umushikiranganje Alain Ndikumana yari yerekanye ko vyamunzwe no konona amatungo ya leta ndetse no kuyasahura birimwo nka Anagesa iyubakwa ry'amazone ndetse n'ibindi ko hari ico leta izoshobora kubikora ko mu gihe ugerageje kuvuga ibitagenda neza atega ubwoba ahubwo akavugwa ko ariko aririzariza ngo afise abamucungera. Kubijanye na fomi hoho
leta ya Ndayishimiye vyo yisaba guhangana n'umugambwe CNDD-FDD kugira hafatwe ingingo, kubera ko umugambwe CNDD-FDD urimwo ibihanganye bitari bike vyiba amafaranga bikajana muri iryo fomi. Burya rero Ndikuriyo akaba asa n'uwaraye ateye Ndayishimiye ko atamuvuze, kubera ko Ndikuriyo akaba asa n'uwaraye ateye Ndayishimiye ariko atamuvuze, kubera ko iyo wifatiye mu gahanga umushikiranganji akiri muri leta kandi uzi ko akunzwe n'umukuru w'igihugu, iba ari inzira y'ubwenge yo gutera agatsinde k'umukuru w'igihugu ndetse no kumwereka ko umusuzuguye rwose, ko nabo wita ko ari abagenzi bawe canke ushigikiye ataco bavuze kuri we. Ikindi kandi gikomeye cyane Ndikuriyo yarayerekanye nuko ari afise ijambo rihambaye ku bibazo bikomeye by'igihugu, mbere ndetse no ku bibazo Uburundi ndetse no ku bindi bibazo birabwa n'umukuru w'igihugu, ivy'ahandi bita domaine réserve du chef d'État, aho rero ni nko ku bibazo by'imigenderanire n'amakungu, aho Ndikuriyo ariwe atangaza ko umupaka wa Gatumba uzoguma wugaye gushika huguruwe imipaka y'u Burundi n'u Rwanda. Ivyo kandi ukabivuga leta n'umukuru w'igihugu atavyo baratangaza. Ni nko ku kibazo c'igisoda, aho Ndikuriyo ariwe atangaza ko Burundi bugifise ingabo muri leta, aho Ndikuriyo atangaza ko Burundi bugifise ingabo muri RDC, akavuga ko abo bavuga ko ngo ingabo z'u Burundi zavuye muri RDC we atavyazi. Ibi vyose rero bikaba vyerekana ko Ndikuriyo rwose ari igihangange kandi ko agira ijambo rikomeye. Umva Ndikuriyo izerano yashoboye ikumu hariya i Washington, hanyuma ya Rwanda na Kongo. Umukuru w'igihugu cacu yari mu vyabona, hariyo n'uwa Angola, hariyo n'uwa Kenya, hariyo n'uwa Togo n'abandi, n'uwa Amerika. Mugo Rwanda rwaciye rugomba gutera, rugomba yuko abarundi baca basubiza kugira ruce ruvuga ngo abarundi bateye, baca bavuga ati iyibize nabi bayimifu. Abo bari muri ako karere bakinjure. Muga sinzi ko abandi bavuye kwe, ndazi ko bipanze neza. Abo bagomba gukoreshwa amakosa nibo tuzi bavuyeyo, abari Kamanyora kuri Axe. Kandi twebwe kubera igihugu cyacu ni igihugu gishishoza, kiba gifise amakuru akwiye, tugituma kuvayo havuyeyo abo bagomba gukoreshwa amakosa, suva ko ingabo za Kongo zavuye, ingabo z'Uburundi zavuye muri Kongo, kandi bifise amasezerano uvuga yuko umwanya wose mu gusubira n'ubavuye yasubirayo, ega niho muhira, niho muhira. Urumva rero ntibavuyeyo gusa. Twebwe tunagomambwire abari barumviriza iganiro, ibi bintu bikobera mu karere ni kwishyira mu bwenge burebure, ukamenya icyo barondera, umwe wese arondera iki, kuko urashobora gusanga barondera kuvuga iti Uburundi niyo nyenda muvana, mugane cyo tuvuga tuti ahubwo twinza kubinyenda muvana. Dushaka natwe tuvuga tuti reka tubareke agasozi karamarere kahiye abagabo babona, kandi kananira abagabo ntiyimwe, kandi uko inkende yurira igiti niko ubwambure bwayo uboneka. Ibyo byose urabiteranya, kuko sitwe tubivuge, ibi nibyo wasogokuru. Ugenda uravuga uti ikijya kizozana iki, bari mu gushaka mutegura kwepa, mugabo nawo hari igihe bagenda isi yose gaciwe ni ati babane ni beza bajya banini babi, ni buke nico gituma nta n'amajambo akenewe mwihorere, mwimuhore gusa. Uyu Reveriyano umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD agaruka ku bibazo vy'umutekano. Ndikuriyo rero avuga n'ivyo umukuru w'igihugu atavuze, bikumvikana ko asa n'uhaho ariwe afise ijambo rya nyuma kubiba. Mbere akanavuga ati abo basoda b'u Burundi muvuga ko bavuye muri Kongo ntaho bavuye, nyabona ahubwo n'abandi bavuyeyo bazosubirayo kuko ni nko muhira. Ivyo rero Reveriyano Ndikuriyo akabivuga, leta n'umukuru w'igihugu atavyo baratangaza. Ico kibazo c'abasoda rero yatangaje ko Burundi bugifiseyo ingabo. Ndikuriyo yari yakoze intambwe ya mbere
yo kuba ushobora kuvuga ibyo leta idakora neza. Aho rero ni nk'igihe yerekana ko kubona ifumbire ibura mu gihugu ari ikosa rya leta atari ikosa rya FOMI. Akaba yari yerekanye ko hari abashikiranganje batazi akazi kabo afatiye kuri FOMI, ahasa n'uwerekanye ku gwenge ko Alain Ndikumana yavuze ibitamuraba. Isa rero ni intambwe ya mbere y'ushobora kuzohiganwa n'utwara uyu munsi, byerekana ko Ndikuriyo ari karagwanira ikibanza c'umukuru w'igihugu, kubura hasi kubura hejuru, kandi bikabiza gutera ikibazo gikomeye cyane. Turaza kubigaruka ko muzokwerekana rero kandi kuzokwerekana amakosa ya leta yiwe, ivyo akazobikora kugira yereka abarundi ko igihugu capfuye kandi ko hari ivyo umukuru w'igihugu yarahari atakoze. Gutyo rero yitoze avuga kaje guhindura ibintu. Ikindi gikomeye cyane muri CNDD-FDD ni ukwerekana ko ushigikiwe na Ndikuriyo abakomeye kurusha ushigikiwe na Ndayishimiye. Muri CNDD-FDD hari ijambo rikomeye bagendera ko ngo wegamira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe. Ikibazo rero kuri Alain Ndikumana kizoba ikimenyetso, ikizoba kuri Alain Ndikumana kizoba ikimenyetso cyo kwerekana ko umugabo wariwe hagati ya Ndayishimiye na Ndikuriyo, kubera ko Ndikumana yagamiye Ndayishimiye, ariko Ndikuriyo murumva ko yamaze kumushira hasi gose, kandi akaba agiye kwerekana ko we yishingikirije ko ataca ashobora kumufasha. Ndikumana azokugwa canke azoshigikirwa n'ivyo bihangange biriko biraryana. Ibi byose rero bisigura iki? Abarundi bakwitega iki muri 2026? Ni biki Perezida Ndayishimiye yari yatangaje mu ijambo ryiwe riheza umwaka? Inyishu zikaba ziri mu kiganiro tuzobashikiriza, ndetse tukababwira byinshi ku biriko birabera muri ubwo butegetsi. Kubera iki ariko Ndikuriyo nawe aboneka nkaho yamaze kwipanga ko ari we agiye gutwara igihugu? Ndikuriyo yasiguye icatumye atanga imihoho mu nama nkenguzamateka. Bivyerekana ko hari ikindi kintu gikomeye cyane agira yitegurira, kuko adafise umwanya wo kuja kumara amasaha 12 canke 10 ari mu nama nkenguzamateka. Ati ivyo nje narabirengeye, ati ababishoboye nibajeyo. Ndikuriyo avuga ko yasanze atagishoboye ayo mabanga, ngo ntagishoboye inama zimara amasaha 5 canke 12, ngo yifuza ko abashaje baza barabisa abakiri bato. Ivyo bintu rero byo kuja ngo mu tuntu duto duto ntavyo gikeneye. Ivyo Ndikuriyo akaba yabivuze muri ano majambo. Mbere je ndafise abantu ngaha abaza baramira ngo wakire mu nama, ndavuga inama yihe ko jewe ntatanze inama mu musi ngo muri Sena. Ibana ivyo bintu byanyu rero umva bakaguma banyibuza ngo je mu nama muri Sena, avuga no niyo nama nayo narinzi. Urumva yuko uba wamaze kuja mu yindi monde utibuka ni inama ya Sena. Nicyo gituma navuze ni nk'ibi bintu byo kuba tutonda imisi yose mu nama nkenguzamateka. Twe turafize, je narifize ubusubirira Gadi ni ukuri yabayobora amatari, yabara mukenguzamateka, n'umuntu nyene dinamike nyene abishoboye nyene acara je ni cyama 5 je numva merewe nabi kwera kuguru. None ko rikinza nza naje mu bintu byo kwicara ahantu amasaha 12. Hari abantu bagishoboye kuja kwicara ahantu ngaho mu nama nkenguzamateka baricara amategeko kuva saa 3 gusha saa 4 y'ijoro. Hari abantu bishoboye, mugandi kuri yo je ntavyo shoboye. Muga kandi ikindi naco ndabamenyesha jewe ukomeze kupanga kare jigi ko kukimpaye ndagikora gushaka umuta wanyu ico kimenye umbwigi ko goti ndi kuri yo ndagihaye ndagikora n'umutima wanje wose n'ubwenge gushaka umuta wanyu. Nimba rero mu kwezi kw'icenda muzobaze no mu nama nkenguzamateka sinabwite ndagiyeho kabiri gusa, avuga none ko niko ndakorogana kubera iki ntambikiza naho wasigaye amezi 4 harasigaye 4 guca mu kwa mbere 4 cyangwa 5. Jewe amezi 4 ndaya maximiza mu gukora kuko sindi hariya ugira mbeho muna bahuza amateka n'ubye ugira ubeho oya nugira ufasha notwe kurafasha bagira inama gabunda ndi kuri yarihe si hari kubera iki tuzoja mu bintu byo kubona kure ituje mu tuntu duto ngo rekana hariya ngo bazoce bampemba
no nguyo Ndikuriyo igihangange gisigaye mu Burundi camaze kwipanga neza cane ko agiye gusubirira umukuru w'igihugu vyanka bikunda ati utwo tuntu duto duto nje sinotujamwo kandi nje gupanga akarere n'ivyo bintu nshoboye. Ndikuriyo gose n'amanyama menshi cane arerekana ko hari utuntu duto duto atabonera umwanya. Reveriyano Ndikuriyo akaba ari umwe mu bateye ubwoba cane Perezida Ndayishimiye. Bamwe baravuga bati aya majambo avuga uno munsi ni yashaka kuba umukuru w'igihugu bakayamwibutsa aya majambo ntaze atuzanira yandi maveribe, burya rero ngo bazomubwira ko yivugiye ko ageze mu yindi monde mu gihe ayo mabanga akeneye umuntu agikomeye, nk'uko Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko ivyo kuja mu nama nkenguzamateka vyamunaniye atabishoboye. Iyo monde arimwo ni yihe? Ku ruhande rwiwe ashobora kuba ari monde y'abaperezida itari monde y'abantu bato bato nk'uko yavyivugiye. Aho naho no kurindira tukaraba aho ivyo bintu biza kwerekeza. Muri CNDD-FDD ho ibintu gose bibandanya kunyuka umwanya n'umwanya. Perezida Ndayishimiye aravugwa ko amakuru atari meza, haravugwa amakuru atari meza ku mutambukanyi wiwe, haravugwa vyinshi cane ku bibazo biri mu Burundi, kandi ibi vyose bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cane. Perezida Neva ahantu hose yabaye iciro ry'imigani. Ngo z'u Rwanda zirakomeye, niyo mamutsi nanje ngabo mfise bashe. Iyo abari batsigabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Bati uwo mukuru w'igihugu ntashobora kuvuga ijambo, ntashobora kuvuga ikintu kizima, ahubwo Ndikuriyo ariko arerekana ko ari we ashobora kwifatira ibintu mu minwe. Ati harageze ko uwo mukuru w'igihugu ahava ababishoboye bakabikora. Ico bikoze bamwe bati uzojaho wese agikorera muri systeme ya CNDD-FDD Uburundi buzokwama mu bibazo ndetse n'indyane zo gukuranamwo. Benshi babonye Perezida Ndayishimiye aje, Petero Nkurunziza havuye bagira ibintu bigiye guhinduka, ubo vyarunyutse gusumvya. Ngo Ndikuriyo nawe ariko avuga ko icaza ari gupanga akarere arashobora gufata ubwo butegetsi, ariko abandi bategetsi wihanganye vyo muri CNDD-FDD ntibizomworohereza, ntibizomuha itiro nkuko n'abandi nyene bose babagwanira ivyo ibibanza bikomakomeye. Ibintu rero birakomeye hagati ya Neva ndetse na Ndikuriyo, aho Perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba bwinshi cane ko Reveriyano Ndikuriyo nawe aramuka musubiriye ku butegetsi azoca amugira nk'ivyo yagiriye General Ngiyome Bunyoni, nk'ivyo bakoreye Nkurunziza, nk'ivyo bakoreye ba Adolphe Nshimirimana, kuko ngo Ndikuriyo afashe ubutegetsi ntabwo bizijana, kandi Neva nawe arazwi ko ari inshigwa rimenetse, ntashobora kwihanganira ko Reveriyano Ndikuriyo akomeza kumusuzugura bingana gutyo. Amakuru ava mu butasi agaragaza ko ijambo rya Reveriyano Ndikuriyo ryagize ubukana bukomeye cyane kurusha ijambo risozera umwaka Perezida Ndayishimiye yashikirije, kandi ngo ivyo bikaba bitarashimishije General Neva kubera ko baramusuzuguye ku rwego rwo hejuru, ibishobora kuza kubandanya guteza icuka kibi muri ivyo bihangange. Ngayo rero, ngayo amakuru abagezweho, ngayo amakuru abavugwa cane, tubandanya kubashikiriza umwanya ku yundi. Twabemereye ko iyo wafyonze kuri subscribe inkuru zo zigushikira buri kanya, ko ubona notification ukamenya ko bishasha biba bigezweho. Mwese rero ndabakengurikiye cane, mu kanya turaza n'andi makuru atandukanye, ariko cane dushimika kuri zo njyane ziri muri CNDD-FDD ndetse no mu mutekano muri rusangi, byose tukabibashikiriza umunota ku yundi. Mubandanya kudukurikira no kubana natwe.